Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vy'iyi mboneshakure ya Hejuru TV yacu ari nayo yanyu. Tubakengurukire cane ko mubandanya kugikurikira. Tubategurira inkuru zirimwo iza politike, iz'umutekano, iz'agatekakazina muntu, iz'ubutungane, ivugwa mu kibano, inkuru zidasanzwe biba vyatangajwe n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, ivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru hamwe n'ayandi makuru menshi tubatoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Turi kw'itariki 21 Rusama 2024. Aya tubazaniye muri uyu mwanya nayavugwa mu gisata c'umutekano. Mu gisirikare ibintu biriko birahinduka kandi binahindura isura. Muri aya makuru rero mugiye kumviriza, hari intwazagabo imwe yatangaje vy'impinduka zabaye mu gisirikare c'u Burundi, ngo ubu rero gisigaye gicuritse aho abasoda bato barusha amashure ba generale. Nyuma yuko rero hari abasoda b'u Burundi barahiye gusubira ku rugamba rwo kurwana na M23 muri Nord Kivu, hari intwazagabo mu gisirikare c'u Burundi yatanze umwihwezo. We ashimika kwerekana ko hari impinduka ikomeye iriko iraba mu gisirikare naho abakirongoye batabibona. Avuga ko igisoda c'u Burundi gifise abasoda batoya bize bafise amashure kurusha na bamwe mu bajenerali. Akavuga ko rero abasoda nk'abo bisaba kumvisha neza urugamba bagiyeko. Abasirikare rero b'incabwenge gutya ngo barakeneye ko indongozi zabo nazo nyene ziba ziciye ubwenge. Ibi rero ngo birashobora no kuzamura agasuzuguro k'abasirikare bamwe bamwe basuzugura babarusha amapete, kuko rero ngo abo batoyi boba barusha amashure abo barongoye. Turaza kubigaruka ko mwumvirize rero uko vyoba vyifashe nk'uko vyatanzwemwo mwihwezo n'iyo ntwanzagabo ikomeye kandi ifise amashure menshi mu gisirikare c'u Burundi. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni Hejuru TV. Abasoda b'incabwenge barasigurirwa ntibaterwa ubwoba. Gica batwara igisirikare bitaratahura nuko ngo abasoda bubu batameze nk'abakera. Kera abasoda batoya canke homme de troupe wasanga bize gushika mu mwaka wa 6 w'amashure y'intango, canke ugasanga ntibanahejeje n'amashure mato mato. Ibisongerezi vy'intwazagabo vyaba vyize gushika mu mwaka w'10 w'amashure yisumbuye, canke ugasanga batageze mu w'10. Intwazagabo rero nizo zaba zarahejeje amashure yisumbuye, mbere zikabandanya no muri kaminuza y'igisirikare. Kuva muri 2005 aho hinjijwe abahoze mu mihari y'abagwanyi, vyarahindutse gato. CNDD-FDD na FNL zarinjije intwazagabo zitahejeje amashure yisumbuye, mbere ziraduga ziraronka n'amapeti akomeye yo hejuru. Aha rero harimwo akarero ka General de Brigade Dominique Nyamugaruka arongoye intara ya mbere ya gisirikare Première Division, yize gushika mu mwaka w'9 w'amashure yisumbuye. Mu mategeko vyari kugorana ko anashobora no kuba n'igisongerezi canke sous-officier, none ubu ni general atwara division. Colonel Ildefonse Baranyiko yahora atwara abasoda b'u Burundi bari barungitswe mu ngabo za yase muri Congo, we yize gushika mu mwaka w'8. Colonel Jeconias Ninkora imbere yari yasabwe kuja kurongora abasoda b'u Burundi bagwana na M23, yize gushika mu mwaka w'10. Nico kimwe na Colonel Leandre Kavamahanga yabarongoye nawe nyene yize gushika mu mwaka w'10. Ubu rero nk'ubwo rero ni bwije cane. Iyo ntwanzagabo rero yatanze umwihwezi ikabandanya igira ati, ibintu vyifashe gutyo mu gihe abinjira mu gisirikare muri kino gihe ari abantu bize. Kubera ubukene bw'akazi mu Burundi, harugaruka ruheza amashure yisumbuye mbere n'uruheza kaminuza rugaca ruja kwiyandikisha mu basoda batoya. Muzarabe barya ba première classe na ba deuxième classe maze imisi baguye muri Congo, nka bose barahejeje amashure yisumbuye canke ugasanga barize gushika mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye. No kuvuga
abo basirikare binjiye kuva za 2018 abitwa bacinjire n'abasirikare rero b'incabwenge. Hari uwundi murwi rero w'abasirikare batoya usanga barize n'abasoda rero bavuye muri FNL, abo barimwo binjiye muri FNL ku munota wa nyuma ugasanga bari abanyeshuri muri kaminuza canke bari bahejeje amashuri yisumbuye mu gisirikare rero babagize abasoda batoya, bamwe barabandanije kwiga ku buryo usanga bafise diplome ya lisansi ariko ugasanga bafise ipete ya premiere classe canke caporale. Bano basirikare rero bariyumvira cane, ntibameze nk'abasoda ba kera wasanga umengo ni intama. Kera uhaye itegeko umusoda mutoya yaca yihuta kurishira mu ngiro atakwiyumvira kwabamo. Umusoda wa kera rero yafata abategetsi n'intwazangabo nk'abavyeyi biwe. Umusoda w'ubu rero muraharira uravye nabi bikakurusha ubwenge. Ubu dufise abasoda biyumvira, dufise abasoda basoma imbuga ngurukana bumenyi, bamwe bararushaho ubwenge intwazangabo zibatwara. Umusoda rero nta nk'uyu utamusiguriye ico agiye kugwanira ntaco uba ukoze. Niyo mpamvu rero basigaye bata urugamba ku bwinshi kandi bakemera kuja gufungwa nk'uko iyo ntwazangabo ikomeye mu gisirikare c'Uburundi ibandanya rero ivuga ko intwazangabo zishasha ziganye n'abo zirongoye. Aho yagize ati hari ikindi abatwara igisirikare batabona, izi ntwazangabo zishasha zifise ipete rya liyetona canke suriyetona usanga ziganye imyaka n'abasoda batoya hamwe, ugasanga bariganye mu mashuri, umwe aza ari liyetona undi akaza ari premiere classe ariko bose bakaba bize bimwe. Inyifato zabo zitera zimera co kimwe. Muraraba turafise abaliyetona bariko baraheba igisoda, abandi bahitamwo kwishikana kuri M23. Ibi bintu byose rero abatwara igisoda batabiravye neza bizovyara ikindi kintu. Mu kiganiro rero catanzwe havuzwe akarorero k'ivyabereye muri Sierra Leone mu 1992. Mufate akanya muvyumvirize. Yariko rero asigurira Pacifique Ninazwe ko hari ikiganiro yatanze. None kubera iki abavuye muri CNDD-FDD ari bake ku rugamba? Iyo ntwazangabo yagize ati iki naco narabonye ko mwakivuze ko ariko burya hari ico mutazi. Abahoze bagwana muri CNDD-FDD batera bahera mu gisoda. Abagwanye muri FDD rero bafise imyaka yegeranye cane n'abantu mu 1993 aho Perezida Ndadaye yicwa bari bafise canke begera imyaka 20, bose batavuze hagati y'igihumbi kimwe bavutse hagati y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1970 n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 1980. Urumva ko bafise imyaka iri hagati ya 53 na 43. Rero ntimwibagire ko abasoda batoya bakukuruka bafise imyaka 45, ibisongerezi ku myaka 50, mazagabo nkuru ku myaka 55, abajenerali ku myaka 60. Muca mwumva neza ko mu basoda batoya hasigaye bake bahoze muri FDD kandi basigaje n'igihe gito ngo bakukuruke. Abo basigaye rero usanga bari mu makambi make nka BSP icungera umukuru w'igihugu, nka police militaire n'izindi kambi nkeya z'i Bujumbura. Muri Ramisi rero hariko haratororokanwa abandi basirikare batayo zibiri bazorungikwa gushasha muri Kongo kugwanya M23. Intara yose ya gisirikare rero ikaba isabwa gutanga abasirikare 150 bariko bararondera no gushiramwo abasoda ba kera bazoja kuremesha urugamba, batazoza rero barahunga kurya kwa bashasha. Ahubwo bazokongereza abahoze muri CNDD-FDD n'abasoda ba kera bo muri FAB na FNL kubera aribo bamenyereye intambara kandi bubaha cane abakuru. Ariko rero biragoye kwibaza ko bazohindura binini ku rugamba rw'intambara mu gihe hataboneka inyishu ku kibazo abasirikare bamaze bashira ahabona. Iyo ntwazangabo rero ikaba yararangije igira iti turasaba abarongoye igisirikare kugurura amaso bakabona ko hari icahindutse mu gisoda rero bagatahura ko gutwaza mu kazu bitagira umuti, ahubwo bakiga kumviriza umusirikare w'ubu asigaye afise ubwenge kandi asigaye asoma imbuga ngurukana bumenyi. Ivyo birahambaye ko umusirikare agumana discipline y'igisoda, ariko ntibizoroha mu gihe umusoda azoba adasiguriwe neza urugamba. Ariko ntibacerwa guhindura uko batwara igisoda, bazisanga ari abasoda batoya bafatanywe n'intwazangabo nshasha. Ico bazamukamwo nta n'umwe akizi. Nuko rero iyo ntwazangabo yoba yarahejeje uwo mwihwezo wayo.
Reka rero tubandanirize mu yandi makuru. Mu munsi w'ejo niho hamenyekanye inkuru y'uwundi Murundi yishwe muri Afurika y'Epfo. Ni Umurundi rero yishwe nijoro isaha 3:30, yishwe rero arashwe muri Cape Town. Uwamenyesheje akaba yaragize ati umuntu mubona ni Umurundi yari asanzwe mu gihugu ca Afurika y'Epfo. Uyu muvukanyi yishwe arashwe isaha 3:30, ubwo nyene yaciye acikana. Bamwiciye aho yahora muri quartier bita Delafte. Twabonye ikiziga ciwe, igipolisi rero cashitse ariko ntiharamenyekana umwidondoro wiwe. Muhisi yitwa Nshimirimana Bonaventure avuka mu ntara ya Bubanza, yari umugabo w'imyaka 48 asize umukenyezi n'abana 7, urugo ruri ku mutumba wa Kanabubu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Tukaba rero duhojeje umuryango wo mw'isi ndetse turasubiye no kwifatanya n'umuryango w'abarundi baba muri Afurika y'Epfo. Biboneka ko muri iyi minsi bariko baricwa cane kuko uyu ashobora kuba abaye wa 13 yishwe mu gihe gitashikana amezi 3. Ibindi rero biriko bivugwa, hagiye gushirwaho ubuhinga bw'imburi canke alerte precoce mu kugwanya ibiza n'isibe. Mu nama rero yatanguye kwa 20 Rusama 2024 mu gisagara ca Ngozi, Delei Agbaou waserukiye umugambi PAM yashikirije ko iryo shirahamwe ryiyemeje gushigikira leta y'u Burundi mu gushiraho ubuhinga burama bwo guhanahana amakuru yo gukinga ibiza n'isibe. Ku buhinga rero bukazotuma hafatwa ingingo zihambaye mu gutegekanya no gutanga inyishu zibereye ku kibazo bijanye n'ibiza. Inama rero habarimwo izizomara imisi 3, ikaba rero ijanye no kwigira hamwe integuro zikomeye zizofasha umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ibiza n'isibe kurangura akazi kabo neza bisunze ingingo canke ubuhinga mpuzamakungu. PAM rero ikamenyesha ko kazokwama hafi ya leta mu kwemeza mu gushira mu ngiro izo ngingo ngenderwako n'integuro z'ibikorwa. Nibaruta Anicet, umuyobozi mukuru w'umurwi igihugu ujejwe kugwanya no gukinga ibiza n'isibe, akaba rero yashimikiye ku nkingi 5 zo kwisungwa mu gutegekanya urwo rupapuro canke kirangamisi c'inzira, harimwo rero no gukomeza gufashanya hagati y'abogira ico bafashije bose ku rwego mpuzamakungu, vyofasha no mu guhanahana amakuru y'imburi ku biza n'isibe. Inama rero ifashwe mu mugongo na PAM yitabiriwe n'abo mu bushikiranganji bw'intware hagati, abo mu murwi w'igihugu ujejwe kurwanya no gukinga ibiza n'isibe, abo mu mashirahamwe afasha kuri ico gisata n'abajejwe umutekano, nkuko rero ikinyamakuru Imbere kibitangaza. Tuje mu nkuru ziriko ziravugwa muri FEBABU. Umwizero ni wose nyuma y'ibihe bigoye baciyemwo mu kurindira rero ibisikanya uburongozi bw'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basket mugwi nshingwabikorwa nshasha rongowe na Claver Hacimana amaze gutangura gukora bikora inka mu gusubiza agateka umupira w'amaboko basketball. Nubwo benshi rero bari barihebuye nyuma y'ivyahitiye muri iryo shirahamwe ndetse n'ibihano shirahamwe FEBABU ryari ryafatiwe n'ishirahamwe ku rwego mpuzamakungu mu mpera y'indwi turangije, amahiganwa yarasubiye kuba ku bibuga, aho rero akanyamuneza kagaragara ku bakinyi n'abakunzi b'inkino. Kira noneho n'abari bahishikiye gukurikirana inkino barashobora no gusoma kumwerera mbere y'uko uburongozi bwahoze cazira kikazirirwa gufata akarahuri uretse agafanta. Se umukunzi w'inkino niki ubona cohinurwa kugira urukino rwa basket mu Burundi rushike kuri? Ivyo bibaye nyuma y'uko rero ishirahamwe mpuzamakungu rya basketball ryafatiye irya FEBABU ibihano n'ihadabu bivanye rero n'ivyo bakoze muri Afurika y'Epfo, mu gihe rero umugwi Dinamo wari bawutegetse kwanga kwambara imyambaro iriho Visit Rwanda. Duhereze rero kuri iyi nkuru iri muri magazine Jimbere ivuga ko abadandaza bato bahora bagorwa no kuronka ingurane banki BCI bagarukiye mu kwiza agatumanguruka n'ingurane nshasha banki BCI yazaniye abadandaza bato bato kugira ngo basezerere bimwe vyo kubura ingurane ngwate bafise, nayo inyongera ikaba ari intega bizoza izaniwe
abanywanyi bayo. Ivyo bimenyeshwa na Ode Butoyi, umuyobozi mukuru w'ibanki BBCI, aho iyo banki yari iramutse itanguza icese ako kabirya hari mu nyubako z'icicaro gikuru c'iyo banki kiri mu gisagara ca Bujumbura kuri iyo 20 Rusama 2024. Nk'uko Odeto yabimenyesha, mu kwiza ni ingurane izohabwa umunywanyi wa BBCI ari wenyene canke binyuze ari batanu kugira bashobore kwiyungunganya, akaba ari mu gihe rero abadandaza bato bato bisanzwe bibagora kuronka ingurane. Ingurane rero ikazoba igera ku miliyoni 5 z'amarundi ku muntu umwe ni miliyoni 25 ku bantu batanu biyunze. Agatuma nguruka iri deni rizohabwa umudandaza asanzwe akorana na BBC mu gihe asanzwe afise irindi deni rifise ingwate kugira ngo yongereze umutahe we maze abandanye urudandazwa agononokewe. Iryo deni rero rizokwishurwa mu mezi 12 rikaba riva ku miliyoni gushika mu miliyoni 100 z'amarundi. Hambavu y'izo ngurane, banki BBCI yazanye integabizoza yitwa inyongera izofasha abanywanyi bayo gukingira ikonti zabo, yongere rero bagarukeho mu gihe vy'amakuru canke batakiriho kugira ngo imiryango yabo ntisigare mu kangaratete. Iyo ntegabizoza ikaba irihirwa 1000 y'amarundi gusa ku kwezi. Uwo muyobozi rero akamenyesha ko kugira umudandaza aronke izo ngurane asabwa kuba afise aho akorera kandi hasanzwe hazwi, afise n'urupapuro ndangamudandaza, kuba atagikora mu BBR kandi adaheraniye ayandi mabanki. Twabamenyesha ko banki BBCI iguma yiyegereza abanyagihugu aho bari, ikaba ifise n'ivyicaro 17 mu gihugu cose, 10 muri vyo bikaba biri mu ntara hagati. Turahejeje aya makuru rero twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho n'imbonesha kuri Hejuru TV. Mwese mukunda, Imana ibahezagire.